Amahoro y'Uwiteka abandanya abana namwe nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV. Dusabe abataraba abanywanyi b'iyi mboneshakure yacu ariyo Rwanyu ko boca baraba munsi gato y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe bace bahakora haca haza agakengeri nakone bagakoreko bace bakora kw'iryo jambo riciye riza tute canke all kugira bazoje bashikirwa n'ibiganiro vyose tuzoja dushikiriza kuri runo rubuga Inkerebutsi TV. Turi kw'igenekezo rya 22 ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2026 turi ku mugwa mukuru wa komine Mugina isanzwe iherereye mu ntara ya Bujumbura, aho umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora mu ntara ya Bujumbura bita Sepi Bujumbura warungitse intumwa ije gushikiriza abizewe kugira baje mu mugwi wigenga ujejwe gutegura amatora muri komine ya Mugina ariwo bita Sesi Mugina. Muri ivyo birori rero vyari vyitabiriwe n'abubahwa batandukanye, aha twovuga iyo ntumwa yaje iva muri Sepi Bujumbura, uwaserukiye musitanteri wa komine Mugina, abaje baserukiye imigambwe itandukanye isanzwe ikorera muri iyo komine nyene ya Mugina, abaserukiye amadini yabo, abaserukiye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abizewe kugira barongore uwo mugwi ujejwe gutegura amatora muri komine Mugina, hamwe n'abandi bene gihugu bo muri iyo komine nyene ya Mugina. Mu ijambo ry'ikaze waserukiye musitanteri wa komine Mugina yashikirije yagize ati: umunsi dufise igikorwa gihambaye muri komine yacu ya Mugina, aho bari kudushikiriza abazoba bari mu mugwi wo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu twimirije mu mwaka w'ibihumbi 2027. Nta byinshi rero abanyakubahwa novuga, nabamenyesha gusa ko komine ya Mugina iratekanye, naho hariho kudushiramo ikirenga, kandi nizera koko umwanya wose tuzatumara ngaha ibikorwa tugiyemo kiza kugenda neza. Ijambo rero nyamukuru ry'uno munsi ritukoranije ngaha, uyu yaje aserukira umugwi ujejwe amatora mu ntara yacu ya Bujumbura araza kubidushikiriza, kandi ndabamenyesha ko ari we umuhetsi wa komine yacu ya komine Mugina. Iki kiringo cyose cy'amatora tugiyemo bazokurikirana ibikorwa by'amatora muri komine yacu ya Mugina. Uwaje aserukiye Sepi Bujumbura nawe yashikirije ijambo ryiwe atanguriye kumenyesha intango yo gutegura amatora y'umukuru w'igihugu azoba kuwa 3 Rusama umwaka wa 2027 aho bayigejeje muri Sepi Bujumbura. Nimumwumvirize. Hari igenekerezo ya 3 Mukakaro mu mwaka wa 2026 niho abagize umugwi wigenga uje gutegura amatora mu ntara ya Bujumbura barahira icese kuzorangura ayo mabanga ahambaye. Kw'igenekerezo rya 6 Mukakaro 2026 uyu mugwi nyene waragiranye imikebukano n'abarongoye imigambwe, amadini n'amasengero n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo gutegurira hamwe ishigwaho ry'imigwi yigenga yo mu makomine izoba ije gutegura amatora yo mu mwaka wa 2027. Kw'igenekerezo rya Mukakaro mwaka wa 2027 twarongeye turabonana n'abanyakubahwa ba musitanteri barongoye amakomine yose agize intara ya Bujumbura, mu ntumbero yo kubamenyesha urubanza twimirije no kubasaba intererano yabo muri runo rubanza rukomeye twimirije. Tumaze kunoganza neza ikiyago n'iyo migwi yose mu twagirana ibiganiro, twamaze kudondagura aho hejuru,
kuva ku igenekerezo rya 13 Mukakaro 2026 gushika ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2026 twariko turakira amadosiye y'abapfasoni n'abagabo bifuza kuzotorerwa kuja mu migwi y'amakomine ijejwe gutegura amatora mu makomine. Igenekerezo rya 20 Mukakaro 2026 niho abagize umugwi sepi bizigira bake muri benshi bari bifuje kuja muri iyo migwi, bamwe muri bo bakaba barashimwe vy'ifatakibanza, abandi nabo bikaba bitakunze ko bashikirwa n'aho atamakemwa yari mu madosiye yabo, n'akarengo abakunzi ntibahera mu bindi, kandi nabo nyene turashimiye cyane kuba bari bagize iyo shaka. Ivyo nivyo bikorwa bitari bike umugwi sepi umaze kurangura kuva ujejwe amabanga ahambaye. Yaciye agirwa ko yerekana abizewe bashitse muri wa mugwi wigenga ujeje gutegura amatora muri komine ya Mugina ari wo sesi Mugina. Mu nkundire rero tudatevye ndabashikirize ibijanye n'urubanza rw'uno munsi rwo kubashikiriza ivy'ifatakibanza abizigiwe n'umugwi sepi ngo bazorongore amatora ya 2027 hano muri komine yacu ya Mugina. Nabo n'abagabo n'abapfasoni bakurikira, uwo dusoma araza guhaguruka kugira ngo bamubone. Uwa mbere twizigiye aza ku isonga ry'umugwi ni Irankunda Eric, yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD, n'umugabo n'umuhutu. Uyu ni bazoramutswa umugwi. Uwuzogira kabiri yizigiwe ni Ntigirizigo Jacques, yatanzwe n'intwaro biciye mu mugambwe CNDD-FDD, n'umugabo n'umuhutu. Uyu akaza ari cegera c'umukuru w'umugwi. Ubuzu bwa gatatu ni Munezero Sandrine, yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD, n'umupfasoni n'umututsi kazi. Uyu azoba ajejwe ibikoresho mu mugwi nabo. Ubuzu bwa kane ni Habimana Innocent, yatanzwe n'intwaro ibicishije kuri Eglise Catholique, n'umugabo n'umututsi nabo. Ubuzu bwa gatanu ni Niyibitanga Jocelyn, n'unyene yatanzwe n'intwaro biciye muri Fajepeya Sebu, n'umupfasoni n'umuhutu. Murakoze. Yacerewe birakunguza biramugoye, niyashika tutaraheza uraza kutubarira. Uwa gatandatu ni Nibikora Solange, yatanzwe n'ishengero Beloved Church, n'umupfasoni n'umuhutukazi.
ukurikira w'indwi ni Tuyisabe Martin yatanzwe n'ishyirahamwe AGBD. Iri jambo ni umugabo akaba ari umutwa n'ayandi majambo twashikiriza nizera amajambo turangirije ko yo kwashikiriza abizigiwe. Mwabonye ko ari abafasoni n'abagabo biga munyu kubindi navyo niba hari umuntu afise ico ashobora gushikiriza urumva rero ko gufata nk'umwe canke babiri kugira ngo ababico bashikirije tuzoze turasoze ibiganiro murakoze. nk'abandi umunyamabanga w'ubwambwe CNDD-FDD muri komine ya Mugina. Mfashe akanya bwa mbere kugira ngo ndabashimire bubahwa ko mwashoboye gushika muri iki kibanza muje kudushikiriza abazodufasha mu gikorwa cyo gutunganya amatora muri komine yacu ya Mugina. Ndagira nsaba ngaha bakomera amashi. Dushimire kandi umugwi Sepi musanzwe murimo kuko bashoboye kuduha abagabo n'abapfasoni b'injyamunyu bazodufasha muri icyo gikorwa. Dushimire Sepi twongera tuyikomera amashi bagira mwese. Nyakubahwa mwaramutse muza muri ibi bikorwa, turanezerewe rwose kuko mwatubwiye n'ijambo ryiza ko muri angaterere wa komine Mugina mwarizewe kugira ngo muzodukurikiranire amatora ngira reka aratunganywa muri iyi komine. Nukuri turabaye ikaze kandi turizeye ko tuzokorana neza muri komine Mugina, turakora neza nta ngorane, turabaye ikaze. Nagire bonereho akanya ko gukeza aba bapfasoni abagabo mwaduhaye ku gikorwa mwaraye mubajije, igikorwa kitoroshe gisaba kwitanga. Ntimuzojya mu mpogarazosi, igikorwa mujemwo murakizi, amabanga babahaye n'amabanga atoroshe bisaba kwitanga, ndetse bibaye ngombwa no mw'ijoro murakora. Uwo bazobwira ati hari icihuta muzonyaruke kugira ngo muzogitunganye neza. Duhiriwe duhishije, harimo n'abakoze iki gikorwa barabifitsemwo uburambe, twizeye ko atakizokononekara ariho muri. Turabizeye ko ibikorwa babashije ko muzobirangurana umurete no kwihera. Ndangije ndabashimira abanyakubahwa, nimwasubira inyuma mugashika hariya udutahirize abo mukorana, ubabwire muti abanyamugina bashimye igikorwa mwabakoreye. Imana ibahezagire nyakubahwa. Kristo Yesu ashimwe. Nta majambo afise yo kuvuga, agushima no gukenguruka, dukeza abene wacu, bashiki bacu, babyara bacu ku kuntu bizewe kugira ngo kudutunganiriza amatora. Je ndi umwenegihugu
nk'abandi benegihugu mfashe rero ijambo ryo kugira ngo nshime nongere nkenguruke twizera yuko nk'uko twababonye ari abagabo n'abapfasoni bijumya n'ijambo ko dutunganiriza neza amatora muri komine yacu ya Mugina. Murakoze, Imana ibahezagire cyane. Jewe na kabiri hagere munezero mwinshi nabonye ko bayoboye ekipe itajegajega hakuranya meza abagabo ndabwira ati usanga ingabo muje ku gikombe hama munezero mfise ko turose ekipe ije gutegura amatora mikomine yacu nziza ya Mugina. Ashaka ntangariza bari hano nabo batubare batubona twebwe reka mvuge ku ruhande rw'abagenda mubuga niba babona akadosiye gashitse ibaze bavuge kurya ntakagenda ashonagira bazamenye ko natwe dushoboye. Aya ni majambo yakugereka ko abayavugiye. Murakoze. Reka dushime intererano zishikirijwe na cyane cyane ko bashikirije amajambo yo gushima bakeza abizewe, natwe nyene tukabakengurukira kandi tukabifuriza kuzororanirwa muri bino bikorwa bidasanzwe bahejeje kuzetu. Kubisigaye urumva ko bamwe muri bo n'ubutwari bwabo busanzwe buzi, urumva rero gukorana nabo bizoca byoroha. Ibikurikira uriya mushinga nawe ari inyuma yashimye ari byiza, hama yasize muri gobotozo aravuga ati natwe yebwe nimabona akadosiye kaje ntuzovuge ngo bari bameze uku, mumenye yuko dushoboye. Ati mbere niyenda batangarije kugira ngo mugende mubyumvise. Rero ngira abantu babyumvise abahari mugari bakabiri kandi nanjye nabyumvise nkase byangaderere nzokumanera kuza nayo kwabikorera. Nuko rero numva nanjye nosubira kubashimira ingene mwitabira kino gikorwa. Mbere bikaba biboneka ko mukinezererewe, rero twakwifuza ko twangura ibikorwa bigenda neza hama bikoze rurangira bishyitse ku ihangiro twifuza. Nuko rero nkabandanyije ngaha ndabifuriza kuroranirwa mu mirimo yanyu, mwongera mubandanya kwitegurira amatora neza ku birangaminsi tuzoza turabashikiriza biciye kuri bano bajejwe umugwi muri komine. Ni ukuvuga igikorwa cyose kizoba kiramukiwe muzoza murakimenyeshwa biciye kuri uno mugwi bejeje kubashikiriza. Nuko rero murakoze, Imana ibahezagire. Turabakengurukiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.